Yola TV, yeah, 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 Yola TV. Umve urabona yuko iminsi mikuru yageze kandi ariteka aho zigeze ndakwinginze bazi ko nyemereye igitenge noweli yageze none ca gitenge gute nkeneye kwambara neza nkeneye kubegwa nzobise neza mu bandi badamu sivyo none Shenda kwemerera igitenge Gutsoba uberewe ubu rero ntuberewe ariko urabuze impuzu tuvugishije ukuri ibyo nibyo mvyuriye ibyo nibyo bitumye je ntakazitiro abagore je murantangaza ubu urabonye ko agatiro kantwaye n'igihe umaze iminsi ubona mvyuka ngenda ndusha harageze ko ngomba niruhukiro uraje nyene urinsist unko cyane hinde ngo nibindi bintu tugira tuyage byihuta ibyo by'ibitenge birihuta iminsi mikuru abantu bambara ku minsi mikuru gusa genda ukure basi ko kubugumbo abantu bambara ku minsi mikuru gusa genda ukure hanyuma usigara uri gusa ko abantu bambara ku minsi mikuru gusa ariko ngenda ko bari erega nyende mudamu nk'abandi kandi niwebego nk'ufise abandi badamu twavuganye ko tuzatubereyo twambaye neza tukotize amazi yo gusangira ariko kuko gusaba agatenge ko kwambara naje mbego nk'abandi ukanka kwere erega uri umugore yambaye aberewe bihesha agaciro umushinga naye izo namba mukira rero n'abandi bagore ngo nuko iminsi mikuru igeze natwe bw'abagabo twozigira ubu iminsi mikuru igeze mwebwe muca mu manama mbeko mutaja mu manama ngo muje gukonvenka cyangwa muje kumvisha bene amazu ko batodutsa amazu nyene nzu naheruka ngaha sigwe mwavuganye iki nimwavuganye ko muri kwa mbere akubita ko yandi mahera ubu amazu nariko yaduga hirya no hino wasimbiye ku kazi kuri konte ko rimwe na rimwe ariho uruja gutora amahera ngurabe ko hoba hari ciyongeyeko amazu ariko araduga sinzi ahubwo ngira ngo aho mugirira amanama ngira ngo nabene amazu niho bagirira amanama aho mwebwe abagore muri ko muragirira amanama y'iminsi mikuru niho nabene amazu dupanze bariko baragirira amanama baduza amazu inzu yadutse umushahara ni wa wundi nyene mugabo wewe iminsi mikuru iki ibyo bintu nibiki umbuza amahoro ngo iminsi mikuru umuntu yambara ku minsi mikuru gusa amavarisi arunze gaho mu nzu wowe y'impuzu wowe n'ubu nyene wogira umutima wo gutanga impuzu ufise je nibaza ko ngaha mu rupanga abantu bokubita bakazima abandi bagitonze hiyo hanze barindiriye bose barindiriye gutora impuzu ufise wowe nawe bavuga ati uyu munsi nambari impuzu imwe iyo mpuzu yosubira gushikirwa mu kwa 12 k'umwaka uza muga umbuza amahoro mushingana ewe ubasinkiri na sheri ubasinkiri n'umwuba muri urugo ndi hewe iyo minoyi y'impuzu yo muri no minsi mikuru ikuve mu gutwi namba kakuguye mu gutwi muri ayo manama gace ngaha gasohokane ngaha je ntumbuza amahoro kuko naho niko ndakura ayo yityo bitenge navyo nyene no kuzimba byazimbye wewe rero ubona ko ku minsi mikuru utokwambara izo ufise ukagenda mu bantu bakabona ko uri umuntu ubu urakura mu mutwe ko Ecko Spacio muri uru rugo ntavyo mbona kuko akabije kose kari udufaranga twose mbona ndiko mbona ko tuja mu nzu
tukaja mu vyo gufungura ibindi mwana wa mama urazi ko twahora tuyaga duhuza ntugombe kumbuza amahoro ivyo binyibukije umugabo ku kazi ryari twagiye mu ntuzenye muri pose bamwe turataha batubwira ku kazi ngo bamuvumbuye mw'ibara bararyamye mu modoka bamukomye mu modoka ati kusinzire mu modoka ati sinoja muhira ati jengiye muhira umugore arandembe jenga impuzu z'imisi mikuru ngo amapazerishe ati sinshobora kuja muhira ngo ngiri iyi pose nduhuke ataha ubu jewe ndi ngaha niho numva mfise amahoro niho noruhuka ugombe kumbutsa amahoro umva ndakubwira ikintu kimwe ivyo uvuga vyose none nzosubira kwambara ariko amavarize izi mu mavarize zose ziheze nzosubira nigire wabonye ijana rya nka murindi ijana rya nka murindi nushaka kwambara uko impuzu zose wazimaze ivyo ubivuga amaze aduga amara kuri ko atongera atagira iki ivyo je ntavyo numva nimbona ndi umugore wo kwambara ntigikunda ntigishoboka cendazi muri iyi quartier mu bagore bambara nabi wa Ecko Spacio ntarimwe nkunda naho twohamagaza abantu ngaho handi ati muka Ecko Spacio yambara gute cendazi ko abantu baba bambwiye ko mu bagore bambara neza urimo hanyuma ni wowe ugomba kungwaza apesi uru ruhande rube pararize numbuza amahoro nustress mugabo nta muze ngo amatatuka atatuka ngo gukeneye kwambara ntibishoboka urabona akakonye oya ntibishoboka urazi ngene kakubereye ntibishoboka akakonye ni wambaye aka wagakubisemo kuno we ugira ngo hari protocole yo gusohora ngo mukaye Ecko Spacio ngo sohoka nta muzo shasha wambaye kuno we ubu hari amashengero atosohora abantu kuno we ngo bambaye ibitaribyo hari amashengero atosohora abantu kubunane ngo bambaye ngo ntibambaye shasha ninde yakubwiye ko mu mashengero protocole izo bijejwe kuraba abambaye izitari nshasha ikabasohora uwo mutima uhuha ngo mwagiraniye amanama n'abandi bagore nibiki umutima amahoro je nta mahera ngira ntigishoboka ntegeza kuno weri ndambara bonane ndambara iyo minsi mikuru ibintu niko ntakana ko wambara nyene reka siniko ndavuga kwambara ibitenge bishasha ivyo ako rero wongeye ko niko kandi Ecko Spacio siniko ndavuga ngo kuno weri uzoburi gusa Ecko Spacio siniko ndavuga ngo kubona nuzoburi gusa mugabo nkubu ndazi ko je mu mari ari impuzu zirenga 10 cyangwa 10 na zingahe zimaze kwambagwa rimwe nkeneye shasha rero hayipatikani ntiboneka kuko nta mahera ntibikunanegeza kuzironga umbiriza kwambarutsa kandi n'ubu noyegwa ko wobona ndabizanye bitaraye itegeko mugabo muri iyi minsi mikuru ndakubwira ugomba ugende muri abo bagore mwahora mugirana amanama mugasubira mu manama ya nyuma nambara ya kangahe mugirirana ubabwira ati n'abagabo bogira ayo manama ati kandi utambaye ku minsi mikuru arambara no ku yindi minsi ati igitenge c'umugabo nikiryoha ku minsi mikuru gusa no ku yindi minsi coryoha nakubari okay nakubwiye ntibishoboka bikunde ibitenge ivyo mugabo nusubire kumvyura okay tubona kubinyima Mzungu Wayine Mzungu Wayine muri nonzo Mzungu Wayine sha bikaba aka kazino iyi ndayiwanditse mu mugongo ivyo bikaba niho uzoca umbona tubirerere ko ngo ni iminsi mikuru Yola TV Yola TV